Iciye mu makuru atohojwe neza yerekeye ibisata byose by'ubuzima bw'igihugu. Ikiganiro Humura Burundi gica ku rubuga rwa RPA kuri www.rpa.bi. Humura Burundi. Mwewe neza nshuti namwe bakunzi ba RPA kaze mu makuru waca mu kiganiro Humura Burundi turi kwigenekerezo rya 15 turi mu kwezi kwa Rusama n'umwaka w'2019 umwanya makuru mu Kirundi makuru muriko mukurikirana ku murongo ngurukana bumenyi wa RPA kuri wese takaburungu RPA kaburungu BE aya makuru kandi muriko muyakurikirana ikibiraho ku murongo wa Facebook RPA ijwi ry'aba nyagihugu tubahaye kaze aya makuru mugire muyashikizwe na Je Bonfils niyongere mfadikanije na Rusiya Kabera mu buhinga bw'ivyuma uriko afata amasanamu ni MSTV niyungeko ni musangwe kaze amakuru tugere tubashikirize tuyahere ku ngingo nkuru ziyageze izo nazo neze zikurikira igihugu ca Tanzania n'u Burundi bo bariko bagomba kubangamira umutekano w'impunzi z'abarundi zahungiye muri ico gihugu ca Tanzania ivyo bigaragazwa n'ingene bamwe mu bajejwe iperereza ry'u Burundi baherutse gufatirwa mu ikambi y'Induta iri muri district ya Kibondo ni mu gihugu ca Tanzania bamwe mu bajejwe umutekano mu Burundi baregwa kuba aribo bawubangamira mu gusahura ku ruyeri babanje gukora iterabwoba ku banyagihugu bo mu gisagara ca Bujumbura mu kiganiro amagara soko y'ubuzima cyo kuri uyu wa gatatu tuja kubabwira imfungurwa umuntu yo kwihereza kugira ngo aronke amaraso ku rugero rukwiye n'ivyo yofata mu gihe amaraso yagabanutse kugira asubire kuja ku rugero rukwiye saya gusa twabateguriye n'ayandi muraguma muduteze yombi ndasubiye kubaha mwiriwe amakuru twateguye tuhere mu gisata c'impunzi abakozi babiri mu rwego rw'iperereza ry'u Burundi barafashwe ku munsi wa mbere no ku munsi wa kabiri w'inondwi turimwe mu ikambi ya Nduta ni mu gihugu ca Tanzania muri district ya Kibondo bakaba bafatanywe amafaranga arenga imiliyoni 8 z'amarundi hamwe n'impapuro ziri ku amazina y'abantu bari bagiye guhiga mu makambi atandukanye y'igihugu ca Tanzania ivyo bikaba biteye ubwoba n'amakenga abarundi bahungiye muri ico gihugu ca Tanzania reka inkuru tuyibaze na Deje Rakoze abo bakozi b'iperereza bafatiwe mu ikambi y'impunzi Nduta n'uwitwa Masaka batazira Manyoni arongoye iperereza muri commune Muyinga y'intara ya Muyinga hamwe n'uwitwa Christophe icegera c'urongoye iperereza muri commune Gisuru y'intara ya Ruyigi Masaka yafashwe ku munsi wa mbere muri zone ya mbere Christophe nawe afatwa ku wa kabiri muri zone y'umunani bivugwa n'umwe mu mpunzi z'abarundi bari muri yo kambi wa mbere bamufashe kwigenekerezo rya 13 kuno kwezi mu zone ya mbere igihe cy'isaha 4 zo mu gitondo afatirwa mu nzu y'icumba c'amashengesho akaba azwi nk'umukuru w'igendereza muri komine ya Muyinga yitwa Masaka batazira kandi Manyoni ugira kabiri asanzwe ari n'icegera c'umukuru w'iperereza muri komine Gisuru azwi ku izina rya Christophe yafashwe kuri uyu wa kabiri mu zone y'umunani abo bakozi b'iperereza ry'u Burundi bafatanywe amafaranga atari make hamwe n'impapuro zanditse ko amazina y'abarundi bahunze baronderwa n'ubutegetsi bwa nkuru nziza bikavuga ko bafise intumbero yo kwica impunzi ziri mu batavuga rumwe n'ubwo butegetsi barafatanye umwe wese amahera arenga imiliyoni 4 hama barabafatana impapuro z'amazina bafise yabo ariko bararondera hama bariyemerera yuko bari baje kuzohamara amezi 5 kugira bazoce batwara inkuru bose bafise umugambi umwe yuko baje guhungabanya umutekano na cyane kwica impunzi zisanzwe ziri mu bagwanije ubutegetsi bwa leta y'u Burundi abarundi bahungiye muri yo kambi Nduta bavuga ko badatahura ingene abarongo iperereza ry'u Burundi ku rwego rw'amakomine bashoboye kwinjira muri yo kambi abaje bava mu ntara za Muyinga Ruyigi Cankuzo na Makamba bo barara ntibuca bagasaba leta ya Tanzania hamwe na HCR kubakingira Deje Rakoze arakenuye hagati aho inama zo kurungika abakozi b'iperereza ry'u Burundi kudurumbanya umutekano w'impunzi mu makamba atandukanye y'igihugu ca Tanzania yatunganirijwe mu ntara ya Muyinga mu mpera z'ukwezi kwa Ndamukiza igikorwa batumwe kikaba categezwa kumara amezi 5 Bartazar Miburu
Izo nama zo kurungika abakozi iperereza zabaye inshuro zibiri zitunganwa n'abajejwe iperereza mu ntara ya Muyinga. Umwe mu bari batumiwe muri izo nama aratanga amazina ya bamwe mu barungitswe muri ico gikorwa kuja gudurumbanya amakambi y'impunzi ari mu gihugu ca Tanzania. Yabaye ya mbere tariki 22 z'ukwezi kwa kane, iyindi baye tariki ya nyuma baye 2013 z'ukwezi kwa kane 2019 bagenye umukozi w'iperereza umwe yatwara igendereza muri komine Muyinga yitwa Masaka, hanyuma bamusaba yuko yoza aho yarungitse mu nkambi ya Nduta, hanyuma uwitwa Christophe nawe mu Rurigi yarungitse nawe nyine mu nkambi ya Nduta, hanyuma ndetse naho hari abandi babatangiriye imbere bamaze kubategurira aribo bategereza kubakira aribo babakiriye, abasaba rero ko bazoshika mu nkambi tariki 28 kandi kanatsinda kuko yumvise bashitseho mu nkambi tariki 28 abatekereye miliyoni zine babasaba komara amezi 5 muri Uganda. Isoko rya RP yaho mu ntara ya Muyinga ribandanya rimenyesha ko abo bakozi y'iperereza batumwe ahanini guhiga bigeze kuba bajejwe amabanga akomakomeye mu gihugu. Ariko basaba yuko boza kurondera abantu batavuga n'ubutegetsi badashaka guhunguka imigiki kibakumitse aho hanyuma kugira ngo bagerageze barabe ingene bokoresha ibiharuro vyinshi. Murabona bamwe bama bafungwa batazi ico bazira babivuye ino kandi bagafatwa mw'ivyo bakanyuruzwa bivuye ino ko leta ya Tanzania baragerageza bakavugana n'Uburundi kugira ngo abo bantu batewe babashyire mu ntoki tuzi cyane kugira ngo abo bantu bagirirwe nabi. Uruganda rwa RP rwarondeye Niyongabo Elifaze arongoye iperereza mu ntara ya Muyinga cyo kimwe na Sani Abasi avugira leta ya Tanzania ariko telefoni zabo zahamagara hakabura uwitaba. Bartazar Miburo arakenuye tukiraho nyene Induta mu gihugu ca Tanzania ugwamo gumasasu gwarumvikanye mu ijoro ryo kuwa mbere mu ikambi y'impunzi irindutaho nyene mu gihugu ca Tanzania. Abapolisi ba Tanzania bari kubagerageza gukurikirana umugwi w'abantu bitwaje ibigwanisho bavuga ko baba bari abasuma. Izo mpunzi zikaba zimenyesha ko ibitero vy'abitwaje ibigwanisho vyabaye ndanse muri iyo kambi. Reka inkuru tuyibaze Emmanuel Ndayishimiye. Hari nk'igihe cy'isaha 2 n'igice z'ijoro zo kuwa mbere uheze aho humvikana ugwamo gwinshi gw'amasasu mwikambi y'impunzi ya Nduta. Impunzi zahinduta zivuga ko wari umugwi w'abantu bitwaje ibigwanisho waruje kwiba ku muhana w'umudandaza bita Digidigi. Uwo mugwi ni wabaye ugikora icari kiuzanye kuko waciye uteshwa. Twabonye abantu 6 bafise inkoho bateye baja mu zone ya mbere, ariko abantu barabakurikiranye barabutangiriza no ku gipolisi hakaba hafashwemo 2 bari mu minwe y'igipolisi cyo mu nkambi ya Nduta. Ariko abo bandi bane barabasize bakaba bafatiwe hakurya gato y'urubibe ku zone ya mbere n'agasagara karimwo Abatanzania aho bita kwabaga. Impunzi z'abarundi bari mu ikambi ya Nduta bavuga ko bene ivyo bitero vyabaye ndanse kandi bitumbera cane abadandaza. Ko turiko turabibona ngira umengo nkuru higi mu badandaza kuko ivyo byabaye kuva ko bibaye sigayejo byabaye ku munsi wa mbere mu zone ya gatatu ku muntu umudandaza aho bari bamusanze mu rana bene bakamira insanga n'ibiro bitatu n'umunsi hanyuma n'umukenyezi barashagera bafashe no ku nguvu. Igenekerezo rya gatatu ndamukiza abantu bitwaje ibigwanisho barateye ku muhana w'uwo mudandaza bita Digidigi aho bamutwaye amafaranga arenga miliyoni 12 z'amashiringi. Impunzi z'abarundi zisaba ishiramwe HCR gukingira umutekano wazo. Emmanuel Ndayishimiye arakenuye leta y'igihugu c'Ubuyapani yemeye gutanga imfashanyo nshasha igenewe impunzi z'abarundi ziri mu ikambi ya Mahama mu gihugu c'u Rwanda n'amadolari y'abanyamerika yababa 270. Ayo mafaranga azofasha impunzi mu gisata c'amategeko, azokora cane mu gukingira abana no mu gisata c'amagara y'impunzi. Igihugu c'Ubuyapani n'ishirahamwe gita impunzi kw'isi HCR bategekanya gutanguza umugambi kwigenekezo rya gatandatu mu kwezi buca dutangura kwa gatandatu uyu mwaka. Ahmed Baba Fara serukira HCR mu gihugu c'u Rwanda arakenguruka iyo mfashanyo akavuga ko biteguriye gukorera hamwe n'igihugu c'Ubuyapani ku neza y'impunzi. Tumira mate tubandaye makuru twateguriye mu gisata c'umutekano.
humura Burundi. Amakuru twateguye yabandanize muri ico gisata nyene c'umutekano twadoje kubabwira umunywanyi umwe w'umugambwe Senere yarakomeretse cyane mu gitero cakozwe kuri uyu wa mbere n'imbonera kureka abanywanyi b'umugambwe Senere ku mutumba Matyazo ni muri komine Nyamurenza y'intara ya Ngozi ni mu buraruko bw'u Burundi abapolisi bagizwa kuba aho gutabara nyabuna bifashe nk'abahagarikizi b'urukino reka inkuru tuyibaze Vicris n'interetse. Ico gitero cakozwe n'ugwaruka rw'imbonera kure ruhagarikwe n'abapolisi ku banywanyi b'umugambwe Senere ku mutumba Matyazo cabaye mu ijoro ryo kuwa mbere uheze abanyagihugu bo muri komine Nyamurenza bamenyesha ko izo mbonera kure zari zitwaje imipanga n'amahiri umwe mu banywanyi ba Senere akaba yarakomeretse cyane nk'uko uyu munyagihugu wo muri komine Nyamurenza abivuga. Badodora ku mazu bahamagara mu musese bashasharaboha kuje mu muhungu witwa Pascal we baramutemye induru ziracangwa zarinduru kandi harimo n'abapolisi bari kumwe n'ubundi yizeriya diregiteri wa Ekofo Matyazo nyene n'awitwa Kimana n'izindi marakore nyinshi nyene zari ziyoberanije. Abanyagihugu babandanya bamenyesha ko mustanteri wa komine Nyamurenza ari kumwe n'urongoye igipolisi muri yo komine bishikiye aho habereye ico gitero muri iryo joro ariko ngo nta kintu na kimwe bafashije. Abanyagihugu basaba ko umutekano wabo wo kubahirizwa. Ushaka kwica abantu bose atavuga rumwe na sindi David mu gihe umuntu wese afise kushisha no kwizana akaja mu mugambwe ashaka akaja mu idini ashaka itubizi muri komine Nyamurenza turasaba yuko ababishoboye ahubwo batabara kubera tuzi mustanteri Nyamurenza yuko ibintu ariko arakora yabari yataye motumye. Twarondeye Dieudonné Niyonzima mustanteri wa komine Nyamurenza telefone yiwe yahamagara hakabura uwitaba. Abapolisi babiri n'umunyagihugu umwe bafungiye mu gasho k'Inyamirama bikwijabe bimwe mu byo bagirizwa n'ubusuma bufatiye ku ruyeri n'iterabwoba bamaze iminsi bakora mu gisagara ca Bujumbura reka inkuru tuyibaze Marie Ange Irakoze. Hari imiduga yo mu bwoko bwa taxi imaze iminsi ikorera mu gisagara ca Bujumbura iyo abanyagihugu bavuye mu mirimo yabo ya misi yose banka gushika batevye bariyungunganya bakariha make make bagataha mu itagisi nkuko bisanzwe kuri uyu wa mbere abantu bari batashe ku Musaga bafashe taxi bazi ngo baratashe niho baza bumva abo bari babahagarika ngo zana ivyo mufise nkuko bivugwa n'umunyagihugu yabibonye. Hariho tagisi bapakira muri ville kaca uriha igihumbi maze gufata iyo tagisi baraza bavuga ati ngo mwebwe turabiketse muri bamwe bahungabanya umutekano bashavuga ati nimuzana amahera kugira tubarekure barabaha barashika 220 bashavuga ati oya itubarekura twebwe turi abakorera muri documentation tugombe tubatware tuze kubafungira muri documentation mutemeye amahera 100. Uwarazi ko ari kumwe n'abandi aguye mu gahundwe yemera kubaha amahera kugira bamureka tahe nkuko isoko ryacu ribandanya ribitumenyesha uwo munyagihugu uwo musi ntiwamworoheye kuko urugendo yarazi ko ari igihumbi yahavuye aruriha yarenze. Yaciye avuga ati reba hayo mahera mundekure baca baragenda kuyarotera amaze kuriha ayo mahera barasohoka muri tagisi iti nimenye ukuntu mugenda uwo tagisi uramuriha twebwe ntitumuriha uwo tagisi yaciye amuriha 40 uwo musi baca barabiba n'amatelefone nkuko isoko ryacu ribandanya ribimenyesha abo basuma bahavuye bafatwa mbere baranamenyekana ubu bakaba bafungiwe mu gasho k'Inyamirama kwijabe. Baraza muri ville abonye bacavuga teka turondere abajeri ku mutekano kugira twongere tubafate bacafata umwe abandi baca baratoroka babiri bari batatu ari umukomiseri waha muri Shojemari ati genda baza naho bagenda gute tutegeza kubafata ubu rero barabafashe bafungiwe muri PGP. Abanyagihugu bo mu gisagara ca Bujumbura basaba ko abo basuma bakwiye guhanwa ivy'akarorero ni mu gihe bavuga ko abo bapolisi ari bo bari bajejwe kubacungera umutekano ari nabo bagarutse bakawuhungabanya. Marie Ange Irakoze arakenuye amakuru twateguriye tubandaze mu gisata ca gateka kazi na muntu abavyeyi barereye ku ishure shingiro rya Bitezi ni muri komine Matana y'intara ya Bururi basaba ko umwigisha yatenda umwigeme yigisha mu mwaka w'indwi ahanwa vy'akarorero ni mu gihe abajendero babigize akamizwe n'ingoma kubera uwagirwa n'icaha asanzwe ari umunywanyi w'umugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD reka inkuru tuyibaze Rachel Kagisye. Uwo mwigisha yateye inda umunyeshure wiwe yitwa Jean Claude
Evode Bizohera akaba kandi ari umumbonera kureza CNDD FDD. Abavyeyi n'abigisha bababajwe nuko uwo yagirizwe icyaha n'ubu yidegemvya kuko abari gutuma hanwa bamukingiye ikibaba bitwaje imvo za politike. Abavyeyi b'umwana barasemereye batabaza ati umwigisha atenda umukobwa wacu amaze abavyeyi atanga gutega ubwoba kubera nyamwigisha imbonera kure kuri uwo mutumba wabiteze ubwoba rero abakinyi barabiheba abayobozi babo barabizi n'abavyeyi basemereye byabaye imfabusa kugira ngo byose bihebwe yavugwa n'umuganga uri ku butegetsi n'abarezi bose barabizi yabateseye icyo ntazi gusa nuko depeye ababizi. Muri kino gihe uwo munyeshure yicaye imuhira n'uruhinja mu gihe uwo mwigisha abandanya akazi atakimukomakoma. Abavyeyi n'abigisha basaba ko uwo yagirizwe icyaha yokurikiranwa n'ubutungane. Umwigisha ariko arigisha yitegereje tugasaba y'amashyirahamwe aharanira agateka k'abakenyezi n'ak'abana cyane cyane ubutungane ko bomwisha yofatwa agahanwa akaja amategeko iyo n'abandi barezi babonera akarorero. Turazi neza ko umwigisha yafashe umwana yigisha amategeko atekanijwe. Twarondeye kumenya ico Ndikuriyo Silvestre umuyobozi w'ishure shingiro ryo mu Bitezi abivuga ko cyo kimwe n'umuyobozi w'indero muri komine Matana ariko ntitwashoboye kubaronka. Khashel Kagisye arakenuye abantu 52 nibo bamenyekanye ko bagandaguwe nabo 114 bahagarikwa hadakurikijwe amategeko batatu bagenda amazima yonko babura irengero. Ivyo biri mu cegerayo c'amezi 3 cashizwa habona kuri uyu wa kabiri nishira hamwe hanira iyubahirizwa ry'agateka kazi na muntu SOS Torture Burundi. Eme Kwizera aje gutanga makuru muri ryo shira hamwe akavuga ko ivyo biteye amakenga mu gihugu kiriko ceregereza ibihe vy'amatora. Tutega amatwi Eme Kwizera aje gutanga amakuru mwishira hamwe SOS Torture Burundi. Muri ameza turangije uburenganzira bwa muntu mu Burundi ntibworohereje na gato. Abantu barabandanije kugandagurwa aho tuvuga nk'abantu 52 bamenyekanye ko batubuzima abantu 114 bose bamwe bafungiye hirya no hino mu buryo budakurikije amategeko mu bushobozi bw'ipolisi. Kino cegeranyo kandi havugamwo abantu bashika ku 10 bahohoteye abandi batatu bagazimira amazima yongo imiryango ikitwa n'agahinda ko kuvura abayo batagwaje. Uburenganzira bwo kumenyesha amakuru n'uburenganzira bwo kumenya ibivugwa nabwo nyene ntibyasigaje inyuma aho yugagwa y'iradiyo y'abongereza BBC n'iradiyo y'Amerika baje bisongera isibe kuva hugawe amaradiyo yigenga mu mwaka wa 2015. Abantu batunga urutoke hariho abapolisi hamwe n'abandi bakorera urwego rw'iperereza bakagirizwa n'ubwicanyi bumwe bwagiye burakorwa. Vyegeranye mwe nivyo byama bisohoka kandi kenshi tubona umenga haba harimo ibintu bimwe. Ubu ugishasha cuba kiri mu iki cegeranyo c'amezi 3 mwashiza habona ni nk'icyahe. Igishasha nuko abatavuga rumwe n'ubutegetsi babananije guhohoterwa cyane cyane mu ntara z'umanuko n'intara z'uraruko igihugu. Muri kino gihe ubona mengo tegereze amatora y'2020 uburenganzira bwo kumenya no gushikiriza amakuru nabwo nyine ubandanya gufungwa guhagarika amaradiyo yigenga yerekana yuko ubutegetsi bushaka kugara burundu urubuga rwa politike bugakora amabi n'amahano ata muntu umwe abibona canke ata muntu umwe ashobora kubishikiriza ngo bimenyekane. Muri Burundi amakuru twateguye tubande mu gisata ca politike ubutegetsi burongowe na Petero Nkurunziza ngo bwoba burondera kwikundwa kaza kubanyagihugu mu bwoko bw'abahutu mu kubombo no mu kubombora ibigega vya leta bogeje kuko atantwari bereye ihari bivugwa na Caroline Nditije afatiye ku itegeko rishasha rigamije gushiraho umugwi uzogenwa ngo uzogenzura ivyo gutanga akazi no gutunganya amafaranga mu mashirahamwe mpuzamakungu yigenga kubw'urongoye umugambwe iprono temewe n'ubutegetsi bwa CNDD FDD ngo ivyo bitigiri vy'amoko vyerekeye cane ibibanza vya politike. Tutega amatwi Caroline Nditije n'umukuru w'umugambwe w'abadasigana iprona utemewe na leta ya Petero Nkurunziza. Iyo bari kubatanga akazi aby'amashirahamwe atanga akazi akurikiza ubumenyi ubuhinga agahamagara mbere bigaca mu maradiyo bigaca mu makuru bagahamagara abagomba kurera ku kazi nta bintu by'ubwoko cyangwa by'intara bijamwo kuko amategeko yabyo siko atunganijwe
ni ibintu rero byerekana yuko bagomba gukontorora bagomba yuko akazi gahabwa abacuditse na CNDD-FDD kibabaje kandi biteye ubwoba nuko mu bisanzwe bijya by'ibitigiri 40% by'abatutsi na 30% by'abahutu hari icyo byerekana icyo bita ibibanza bya politiki politiki bisabanza kugira ngo nyinshi bekeye abashikiranganji inama nshingamateka nkenguzamateka abunganirizi b'abashikiranganji n'abaserukirabihugu bita ambasaderi hanze ibindi bibanza byose bitama politiki n'ubuhinga batagisi ivyo ngo batari bamenyereye ubu bashyize amasoko kuri buri mutumba kuvuga ko umutumba winjira muri mutumba uri muri ya komine nyene wasanga ibariyeri hano komine yose ya Kinyinya hose uva mu mutumba winjira mu wundi muri komine nyene ya Kinyinya wasanga amabariyeri hanyuma wasanga batoza amatike ushobora gatoki bakutoza amafaranga ari hagati y'ijana n'amajana 5 niyo atozwa kuri buri bariyeri bivanye n'ubwoko bw'ivyimbugwa umurimyi aba ashoye mu isoko nk'uko uyu munyagihugu avyigana ushoye utujumbo ushoye utuyoba irakushoye kose gusiga ubuguye ahagwaye igitasi batoza amafaranga kuva ku ijana gushaka amajana 5 mu gihe iyo abo barimyi bashitse mu isoko baca batozwa ayandi mafaranga y'amatagisi basaba ko iyo ngingo yohagarikwa kuko yaje guhura ivyahuha narijya basanzwe bari mu bukene butagira izina ntibigeye barazirikana ku bukene abanyagihugu turimo twe tugasaba yuko baba bateye koko umuvyeyi sununuza umwana ahubwo umuvyeyi ntitware ku mwana akamenya icyo akibazo akeneye akamufasha Kwizera Fulgence musitanyiri wa komine Kinyinya twamuhamagaye kugira agire icyo ashikiriza tuca twitabwa n'umuhanuzi wiwe uyo nawe tumubwiye icyo tumuronderera ntiyashimye kugira icyo ashikiriza Innocent Valentin Singirankabo arakenuye uyu ni wa mwanya w'igice ca kabiri ca kino kiganiro duhuriramwo muri Burundi ikiganiro dukurikira nkuko bisanzwe ku minsi ya gatatu akaba ari kigabane igihariwe amagara soko y'ubuzima uno munsi turakubona ingaburo ibereye kugira umuntu agire amaraso mu mubiri ku rugero rukwiye canke ivyo yofungura kugira ngo yongereze ayo maraso mu gihe aba yatakaje ikiganiro cyo kuri uyu wa gatatu mukaba mwagiteguriwe na mugenzi wacu Onezime Dushimageze amagara soko y'ubuzima amagara soko y'ubuzima ni ikiganiro gica ijya n'ino indwara zitandukanye ibizitera n'uburyo twozikingira ikiganiro amagara soko y'ubuzima gica ku radio ijwi ry'abanyagihugu RPA ku munsi wa gatatu turabaramukije bakunzi b'ikiganiro amagara soko y'ubuzima mu kiganiro giheruka twabonye ibimenyetso byibonekeza ku muntu afise indwara y'igabanuka ry'amaraso mu mubiri ariyo anemi twarabonye kandi ko bimwe mu biyitera ari ugufungura ingaburo idakwiye canke bidateguwe neza mu kiganiro c'uno munsi turabira hamwe ingaburo ikenewe kugira ngo umuntu agumane amaraso akwiye mu mubiri canke ivyo bimufasha kuyongereza mu gihe yamubanye make Onezime Dushimagize nakibateguriye mbahaye ikaze abantu benshi bakunda gufungura ibifungurwa bihiye no kuvuga iba byatetswe mu mazi canke mu mavuta nk'amafiriti amasote n'ibindi ariko bakirengagiza gufungura ibiribwa ari bibisi umuhinga mu bijanye n'ingaburo ibereye amagara meza n'ubuvuzi kama Jean Baptiste Berahino ari nawe kandi aje kuba umutumire w'uno munsi avuga ko kwirengagiza gufungura ibiribwa ari bibisi nk'imboga n'ibindi bituma bakena amaraso mu mubiri ahemiriza cyane cyane abakenyezi kuko aribo bakarirwa no gukena amaraso gusumba abandi umuhinzi y'ubuhinzi agomba kwirinda indwara y'amaraso make mbere n'ibindi byinshi umwana ashobora gusanga yarabuze na nyina we yarabuze kubera kugira nabi hari ibintu yo kwitwararika ubwa mbere ni uko yokwirinda kurya indya zitetse gusa yirengagije indya ziribwa ari mbi ari mbisi tuba tuvuze ikaroti isoromeweho itamaze nyinshi isoromwe itandikiwe ku zuba urutomati rutandikiwe ku zuba igitunguru kirya c'amagoma kitandikiwe ku zuba gitukura canke cera ariko na cane cane
gitukura ifu kubabishoboye nka bigasho bita shublokoli cyangwa ibishushanyo by'amateka bakarya nk'imboga concombre kubabishoboye mbere agashyiramo n'ivoka akarwaye indwara y'umushishito agakanyiramo n'akazimu gakeyi abishoboye kubabifitiye ubushobozi agashyiramo n'akanyiko gatoyi k'amavuta y'ibihoke wile de tournesol cyangwa amavuta ya elayo kubabishoboye ariyo bitwita wile d'olive. Izo mboga mbisi rero zokwama ziniga minsi yose imbere yo gufungura ku muhinzi yibungenze akaronkamwo byangombwa byose duhava tuvuga mu mwanya twavuga umuti wo ku ndwara yo kugira amaraso make n'icyumusere nk'akarorero cyongereza amaraso kandi yirinda indwara yo kugira amaraso make hamwe n'insanganyamatsiko cyangwa vitamine A na C zongereza ubushobozi bw'icyumusere bwo kwinjira mu maraso kugira ngo umuntu abanze amaraso akwiriye. Haba rero bya birayi bya bijumbo y'amateke bya bitoke bya bwishaza bya birage byumye byose bituma wa mama ataza kugira amaraso make igihe yoba yibungenze. Abantu badafungura ibiva mu bikoko nk'inyama, amagi, amafi, amata n'ibiyakomokako barakarirwa cyane no gukena amaraso mu mubiri. Umutumire avuga kandi ko nk'abakunda gufungura ubugari bw'imyumbati, umuceri wera wa misi yose, uburobe n'imikembe bataronka icunyunyu bita fer gifasha kongereza amaraso. Nk'iyo umuntu agafungura imfungurwa ziva mu bikoko ni ukuvuga inyama, amata, amagi n'ifi, nizo dushobora kuronka hano mu Burundi byoroshe birimo insanganyangaburo cyangwa vitamine D ya 12. Mu bindi bimera soya, sezame, ingano, ibiyoba, amasaka, uburo, ibigori, ibyamwa, imboga nta na kimwe wakora mu vitamine D ya 12 ikenewe kugira ngo umuntu ayishobore kumurinda iyo ndwara ya anemi ishobora kumuhitana twita anemi pernicieuse. Abantu rero batarya ibyo bintu biva mu bikoko, inyama, amata, amagi, ifi n'ibihingwa muri byo nk'abo twita le vegetarien strict, n'abantu batunze ibintu bimera gusa atakintu na kimwe kiva mu bikoko ari amagi, ari amata n'inyama bafata. Usanga rero ubushobozi bwa ya mabakteriya migirana babwira ibyo bita le bacteries saprophytes adatera indwara muga gufasha mu guhingura amavitamine harimo nka vitamine D ya 12. Icyo gihe rero kugura vitamine D ya 12 cyo tuba umusokoro w'amagufa ari nawo uhingura aya maraso, bico bituma wumagana ugakomantara n'ubwishoboye guhingura ibintu bizocika amaraso bihuye muri mwuka duhema mu kirere twita oxygene. Hanyuma igira gatatu ni anémie ferriprive, ni ukuvuga ni indwara yo kugira amaraso make mu mubiri itewe n'uko mu ngaburo atacyunyunyu bita fere cyongereza amaraso kihari. Ndiko ndavuga ngo mu gihe umuntu abafungura imfungurwa tagira agaciro, ubugari bw'imyumbati, uburobe, imikembe, akaba kumuceri wera wataye kagashishwa kaba munsi y'urukundi y'igikumbi cy'umuceri ariko bita losondori, cyangwa ugasanga agarimye ku munsi naho nyine imfungurwa zidahingaguwe ni ukuvuga ko abafata n'urugero rudashitse. Icyo gihe ashobora kuca agira amaraso make atewe n'icyumusere kidakwiye mu mubiri wiwe, hano deséquilibre nutritionnel. Abantu bakunda kunywa icyayi kitavanze n'ikintu na kimwe, ico bita icyayi cirangi n'umusuru w'intete zidakaranze, nawe nyene nko kumutumira bitwiganira barakarirwa n'indwara y'ikena ry'amaraso. Hari ibintu ushobora kurya cyangwa ukanywa bikazirira ishumi bita fere mu mubiri kugira ngo bishike mu maraso, icyo twita malabsorption intestinale, ni ukuvuga ugasanga naho icyo cyuma kiba kiri mu iyo ngaburo nticinjira neza mu maraso. Akarorero, hariho abantu bafite akamenyero kari kenshi baterwa no kutamenya cyangwa kutitegeza kubera akayaba gukononekaye, ugasanga mu gitondo aho kunywa umusururu ukozwe mu ngano, mu bigori, muri sezame,
muri soya na cyane cyane muri soya na sezame ugasanga banywa icyayi cy'irangi niko ndavuga tenwa icyo cyayi cy'irangi rero kirimo ubumara bita kafeyine kirimo ubumara bita teofiyine kirimo ubumara bita teobromine n'ubundi tutavuze ibyo byose rero bikorera hamwe mu kuba icumi bita fere kwinjira mu maraso ni ukuvuga trouble d'absorption intestinale hama bigatuma usanzwe rero n'icyo cyayi n'ingaburo yawe isanzwe atakuyifasha wavuga ko ari nk'imyumbati uburobe imikembe cyangwa umuceri wera ariwo wamushyira ku meza kenshi cyangwa ugasanga ujya rimwe ku munsi cyangwa ukaba wose cyangwa wibungenze cyangwa umwigeme atakaza amaraso buri kwezi ibyo bice bituma ushobora kugira indwara y'amaraso make byoroshye cyane kubera yuko bwa bumara buri mu cyayi buzira icumi bita fere wakuye no mu zindi mfungurwa kwinjira mu maraso. hariho nk'abantu kandi ukunda gusanga ntibategura umusuru ndiko ndavuga ubuyi usanga bawukoze muri soya bakawukora mu ngano mu bigori mu masaka mu buro muri sezame mugo ugasanga bibwira yuko ubaje kubikaranga aho uri kurica amavitamine n'ibyunyu birimo bakaca rero bafata bya bintu by'ingano ibigori amasaka uburo sezame ndetse byumye bakaca babisikeza cyangwa bakabiteka bakagira ifu bakaca bateka ubuyi cyangwa umusuru uwo musuru wabira ukibira gusa bakaca bakora ku ziko icyo gihe rero n'izo ndetse zose twavuze harimo ibintu bita acide phytique cyangwa lesitate ibyo bifite ubushobozi bwo kugirira icyunyunyu fere cyongereza amaraso mu mubiri kugira ngo nticinjire mu maraso giciye mu rutoyi cinjira ku rugero ruto cyane kubera iyo acide phytique iri mu masaka mu buro mu bigori mu ngano muri soya sezame ariko hageze muri soya ho n'ibindi bintu kuko muri soya ho harimo n'ubundi bumara bukomeye cyane bita les enzymes diréase n'ibyo bita les hémagglutinines n'ibindi tutavuze muri uno mwanya ibyo byose bikasha bifasha ya acide phytique iri muri azandetse kuzibira icumi bita fere kwinjira mu maraso tutibagiye yuko isanzwe yinzibira n'ibindi byinshi nka za magnesium nka za calcium n'ibindi bikomeza amagufa n'amenyo kugira ngo ntibishike mu maraso kugira ukwiye umugabo usanga afite karande nutritionnelle umubiri wuzuye ibintu byinshi bitari bibuze mu mfungurwa ngo bitewe n'uko izo mfungurwa ubwazo yazihenje zihinguye nabi ubuyi imbere yuko babukora ifu bategeza kuyikora mu ntete z'ingano soya sezame amasaka uburo bibanze gukarangwa kuko ibyo bintu twita les facteurs antinutritionnels duhejeje kuvuga mu kanya gaheze biba munsi y'agahera gashoboka binyuza ku rutete iyo bikaranze rero bica biba desactize birononekara bikavamo bigatuma atashobora gutwara umuntu bidakaranze naho byazanye ko bwawe y'ubuteka butanguye kubira ukabureka bukabira iminota itari munsi ya 30 niho bwabumara buba bumaze kuvayo hanyuma ukanywa ubuyi kenshi rero kubera kutamenya abantu baragenda bakakugura ubuyi badandaza mu mabotike badandaza mu isoko bwakozwe n'abantu atazi icyo bazi kuby'intungamagara babadandaza gusa batazi n'ukuntu babihingura wowe ugasanga uri kura ry'ubumara wowe utabizi kuko utazi ukuntu byahinguwe mu gihe bari kubigurira aho uzi babihingura neza cyane nawe utahazi ukabyihungurira uvuga ukagura intete ukazironga ukazanikira zikumva neza ukazikaranga neza kandi zikahindura irangi mugabo zitazigiye hama ukazisyesha ukabika ifu akaba ari ibyo urakoramo bwa buyi bwawe kugira ngo bwabo marana babwiye buzirira cyangwa ingufere bwo kunyura mu maraso niyo bwavuyemo amababi y'igisuru n'ifu yahinguwe mu ikaroti no muri beterave itukura ni umuti uhambaye mu kongereza amaraso mu mubiri ku buryo bwihuta
hano umutumire aratwiganira ingene babitegura. Umuti wa mbere mubabwira igisuru cyo bita orti grande. Igisuru burya abantu bakizi nk'icyatsi cyo mu ishyamba kiri kibaba naho babikibonye baragita. Ariko igisuru ni umuti ukomeye cyane ku bantu bafite indwara y'igisukari, ni umuti ukomeye cyane ku bantu bafite indwara z'amagufa, ku bakenyezi n'abigeme baje mu mihango bakaribwa cyane ibyo bita dysmenorrhée, umugongo ugacika bakaribwa gufi y'umukondo, kandi ni umuti uvura indwara yo kugira amaraso make. Nk'ubu nk'akararo ufashe amababi y'igisuru mabisi ukayaronga neza n'amazi yitwa ni meza yo kwibomba cyangwa kuri rusengo, ukaca uyashira mu mazi avuye kuzika rikarabira ukinikamwo amasegonda 30 ugaharura rimwe kabiri gatatu 30, hama ukaca ukamura ya mazi yose ukaca usekura ugakanya. Aho ni igihe uza imashini ya kijambere yo gukanya uwo mutobe, hanyuma ukaca ukanya umutobe ungana n'inusu y'ilitiro kugira igikombe cya 100 ukacunywa. Ibyo bigarukana amaraso ku muvuduko uhambaye cyane, mbere abahinga bamwe babigeranya nkaho bariko baragutera amaraso. Hanyuma ikindi kigira kabiri ni ifu yahinduwe muri carotte no muri beterave itukura. Iyo fu urashobora gufata ibiyiko bitatu by'ifu ya carotte na beterave muri byahinduwe ku buhinga bwa kijambere, hanyuma ugakoroga mu kirahure cy'amazi, hanyuma ukaca unywa. Muri beterave rero harimo fere nyinshi cyane ku rugero ruhambaye, harimo na vitamine B9 yongera ubushobozi bw'icyumwifere bwo kwinjira mu maraso kugira ngo umusuko w'amagufa uhindure amaraso akwiye. Tutibagiye n'insanganyamatsiko cyangwa vitamine A na C nabyo bikora nka vitamine B9 mu gutuma cyacu bita fere kiri muri beterave ku rwego ruhanitse kwigwira, kugira ngo vitamine C na vitamine A bifashe fere kugwira mu maraso abashe gukingira indwara ya anemia. Ni nko gushobora gukora umutobe wa beterave hanyuma ukanywa uwo mutobe mu gihe woba udashoboye kuronka ukundi uronka iyo fu ihinduwe muri beterave no muri karoti mu buryo bwa none bwa kijambere. Reka muguhanura ntuhogora cyane, urigora ukabigorera ukongera ukabagororokera ukabikesha mu biganiro bakakumva bose. Nakaruha hagatiwe n'ibihangange ntawo kwihanga, bimwe byakaruhariwe mu gucunguza umwanya umwete kuko atari banije imbere. Uri radio shahu uri radio. Dusozera kino kiganiro umutumira hanura abantu kwirinda hakiri kare indwara y'igabanuka ry'amaraso mu mubiri kuko byoroshe kuyirinda kuruta kwivuza. Nagomba mbwire abariko barayumviriza naho twerekanye iyi ndwara y'amaraso make iyizanana, tukerekana n'uburyo woyivura ukoresheje umutobe w'igisuru cyangwa ifu y'igisuru cyangwa ukoresheje ifu yahinguwe muri beterave na carotte ku buhinga bwa none. Iyi miti ibiri uyikoresheje ariko utahinduye uburyo ubayeho ntacyo byogufasha, kandi iyi miti si ngombwa kuyikoresha warwaye. Oya, iyi fu urashobora kuyikoresha utararwara mu ntumbero yo kongereza yangabo yawe rimwe na rimwe usanga idakugira byangombwa kugira ngo uce uronka ibyo tuma bigukingira iyo ndwara y'amaraso make utaranagwara. Kuko abahinga bavuga bati igarama rimwe ryo kwikingira risumba agaciro k'ikiro kimwe cyo kwivuza. Niko umwanditsi w'umunyamerika yitwa Ellen Harmon yanditse mu gitabo kimwe dufise. Rero nobwira abari bakumva ko bohindura uburyo babayeho, niyo wowe ukeye ukagerageza kuduyisungiza imano dutanga kugira ngo ibyo ushoboye ugenda urabihindura none mu byari by'imigenzo wamenyereye, kuko kwivuza birazinze gusumba kwikingira utararwara. Ni hano ikiganiro amagara soko y'ubuzima cy'uno munsi kigarukiye. Ndabashimiye mwese mwateze yompi, ngashimira kandi umutumire ku nyigisho n'impanuro yatanze. Onezime dushimagize nakibateguriye, ndabasezeye ndayifuriza amagara meza. Naho kuwa gatatuza. Cari ikiganiro amagara soko y'ubuzima mutegurirwa na Radio Publique Africaine ijwi ry'abanyagihugu. Nino kuri iki kiganiro c'amagara soko y'ubuzima duce dusozera ko amakuru twabateguriye yo kuri uyu wa gatatu.
Nshimire Onezime dushimagize tuteguriye ico kiganiro na bagenzanje bose ku makuru batororokanije mwumvise muri kiganiro ho muri Burundi nkaba ndabifuriza kugira ijoro ryiza murane urweze mu banyu no byanyu ku bari mu Burundi mu mahanga ya kure no mu bihugu dohana imbibe Bonfils niyongere nayabashikije cyo kimwe na Rusiya Kabera twari dufashanya mu buhinga bw'ivyuma eka na MS Steven niyongere kwa ikafata amasanamu twese hamwe tuti nagahwana muri Burundi ni ikiganiro gihuza abarundi bahunze igihugu c'amavukiro n'abasigaye hagati mu gihugu biciye mu kubashikiriza amakuru atosoye